nkeka ko muri benshi mudukurikirana muri mu mihinga itandukanye haba mu gihugu hagati canke inyuma y'imbibe zacu. Inshuti bagenzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu RENAPE Burundi, Réveil national pour la promotion d'équité canke ikango ry'igihugu riharanira ukungana kw'abarundi imbere y'amategeko. Twongeye kubaramutsa twongera twifuza n'ikaze mu kiganiro kidasanzwe kigira kiduhuze n'umuvukanyi wacu Claude. Nico kiganiro caciye kuri WhatsApp, ariko abanywanyi batari bake bifuza yuko twohuza amajwi ngo gisohoka ari kiganiro. Ivyo rero tukaba twabumviye, tugomba tubishire mu ngiro, mubane natwe kuva mu ntango kugeza no mu mpera y'ikiganiro. Ico kiganiro naco kaza kuba ahaniniya gishimikiye kuvyo abarundi batari bake cane cane abaciye ku rubuga rw'intambara, aho bamwe bavuga bati CNDD-FDD yaratsinze URUGAMBA, abandi nabo bakavuga bati wanguha habaye amasezerano y'Arusha niyo yabashikanye ku butegetsi. Ariko ikindi naco mutegeza guca mubanza gutahura nuko mu mwaka wa 2005 hatunganijwe amatora yatahukanywe n'umugambwe CNDD-FDD nyene. Rero kaze mubane natwe kuva mu ntango kugeza mu mpera. Muri kumwe na Déo Munezero, umutumire wacu ni Claude Nduwimana. Sangwe kaze. Hamo mugeni we waramutwara mwananje we, amuhani nkanatwara ati mbega amajonjo muhanywa n'ikirimba n'intara yatwara hamwe majonjo yatonze mwabana mwe mutega amatwi ngo CNDD-FDD ntabwo yafashe igihugu n'umuheto. Habaye urugamba rwo guhabuza demokrasi, haba intagondwa z'abarundi bamwe bamwe mu bwoko bw'abatutsi, je dis bien, ari nabo ubona basuye no gutera imigumuko 2015. Haba n'abahutu binda ndende bimburamutima bemeye guhemukira abarundi. Wibuke ko kuja iyarusha mu myaka ya za 2000 bagiye mwaje amasezerano y'Arusha ko bagenda imice ibiri. Hari imigambwe ihurikiye muri G7 serukira abahutu, hakaba imigambwe ihurikiye muri G10 serukira abatutsi. Ibyo byose ubyibuke mwana wa mama. No kuvuga discussion yabaye y'Arusha ni kesio y'ubwoko, kubera ko ubwoko bumwe bwaraba discrimine bugakumigwa, bigaca bituma ubwo bwoko barihebura, kandi abakumigwa barabahutu nabo babizi. Nese twari mu mashamba tuhigwa buhonga indege tuja hejuru ijya no hino, amafosi commune yuzuyemo abahutu, hari amaposition militaire yuzuyemo abahutu. Igisoda cyari cy'ubwoko bumwe gusa. Ivyo ntawo bideha. Donc discussion bagize y'Arusha yari iyo kugarukana umwizero hagati y'abarundi bose, hagati ya bose rimwe, ata numwe basigaje inyuma, bose biyumve ko bari mu gihugu cyabo. Ni nayo mpamvu hajya ubona iyumvire Déo kubona umuntu ari ku gihugu, akemera kuguha ibice byinshi, donc ababona ko yananiwe. Ariko nubwo biruko ntabwo CNDD-FDD n'umusore ifata ngo isambura ari amasezerano. Oya mon frère, iyo ari piège ikomeye cyane, kuko hajya gouvernement iraba l'intérêt général. Le fait que CNDD-FDD itafashe igihugu iciye mu ngwano ngo yirukane guverinema nka kujya mu Rwanda byagenze. Guverinema ya Habyarimana bamwe bakabica abandi bakabirukana bakomokera Kongo, hanyuma FPR igafata igihugu ibifise le plein pouvoir kuko itunganya ibwirizwa shingiro ryabo. Raba muri Taliban, raba muri Afghanistan, le Taliban bashitse bategura ibwirizwa shingiro ryabo, cyari barahiritse batabagushamwe ibintu by'amategeko ya ntuzo ya batabagushamwe ibintu by'amategeko ya Kiislamu, kuko ari umuhari w'Abisilamu.
bijyanye byanditse muri korowani ko ari byo bagomba kwaplika ntawe ubopoza kuko ntawe bagiraniye convention yo gushika ku gihugu. Ikibazo dufise ngarutse yandi natangurira Burundi twafatishije umuheto, Uburundi twabugwaniye biciye mu biganiro biranka hajamwo umuheto. Ayo masezerano yarusha niyo yatumye n'amasezerano yo guhagarika intambara ca yoroha kugira ngo bimwe basezerana muri accord d'Arusha abariko baragwana bahagarika imiheto baje rero mu gihugu hama y'amasezerano aca tangura kuba applique tangura kuba applique ashigwa mu ngiro. Nuko byagenze nturabira gauche droite ahubwo tworabaza uti ikibazo cy'amoko caraheze hariho ingingo zataye igihe zari mu masezerano y'Arusha ubu zidakeneye garuka mu bwizo shingiro rizohinyanyugwe gushasha inama nkingu z'amateka bitwigirira abe ko bikenewe hanyuma ivy'amoko bifutwe. Bimaze gufutwa twese twitwa Barundi kuko uwazanye ubwoko strategiste kugira tujyanisha urabona aho byatugejeje. Ntitwokwama muri ivyo reka twitwa Barundi nkuko byari biri kera ku bami ko ntwazo za cami hama twibere mu mahoro. Burundi busubire ko bwarumeze kera. Mon frère Kenny amajambo uvuze ndayumvise kandi nko minota ya nyuma none uvuga yuko dusa n'ababihuriza ko ariko kandi ikibazo ugaruka ko ukavuga yuko CNDD-FDD tafashe igihugu ku ntuza n'umuheto genre y'ivyabaye kuri ntuza FPR inkotanyi mu Rwanda. Nagenda kubwira iki ucumve kandi n'abandi baba bavyumviriye uko bavyumve. CNDD-FDD yafashe ubutegetsi hari ibintu birenga 3 vyerekana yuko yafashe ubutegetsi. Uraze yuko intambara iba 1993 baje kugandagura umukuru w'igihugu yitorewe n'abarundi. Uraze yuko vyafashe hafi imyaka 10 kugira bagondozwe bemere yuko bava kuntuza ku butegetsi abandi bakinjira hakaba kubusangira. None nimba batafashe igihugu iyo myaka 10 yaheze bari hehe? Iyo myaka 10 y'intambara iturira isambura yaheze bari hehe? Iyo leta y'u Burundi yumva yuko yari ifitiye impuhwe abari mu ishamba kutahavuye y'icitera ivuge tereka tunegosie bigenda uku wishe umukuru w'igihugu kugira usubire ku butegetsi ukabona yuko iyo ngoma atahuzoyivuge kuko yibuka 1996 yuko ntuzenya buyo yarafatiwe ibihano afatiwe ambargo. Ivyo vyibuke. None aremera arawujya amenyo agumako ivumbi rimaze gutuma Keni tuvyumvikane ko bemeye kuko ivumbi ritumye sikuvuga yuko ngo urumva ngo ni mpuhwe batwumviye ngo kubera yuko bibakeneye ko baki Uburundi. Igihugu bari bamaze kubona yuko imigwigwana igiye kugifatisha intoke nk'mu Rwanda. Barababwira bati ababahanuye wahanuye buyoya mugiye ati iki gihugu mukabona barenze kukibakura ko kumuheto bakenda babinjana muri nza muri palais présidentiel. Yanyu izobibaye futu. Bacabaga bati raba mwemere mugende muganire kugira mu negosie ntuzanya rosor yanyu muri yuko musigirana mu nibice na bikeya mu ntuza mu butegetsi nayo bakarinda kubakuraho biraba bibi. Ico tutumvikane ko ukubera ko reka ndakubwiza ukuri uriko yuko deja hari hageze yaho habi ibitero mu gisagara hajya kuri ntuza za Musaga hari hageze yaho umuro umwasa yinjira mu gisagara
agakinagiza abasirikare birindiro bakavaho bakiruka bagatemaguza. Ibuka koko hari hageze yaho nta musirikare wa leta y'ico gihe yarakija mu ikonje, kandi ico tucumvikane ko hari hageze yuko nta musirikare wa leta yarakija mu ikarashishi, ico tucumvikane ko. Kandi ivyo vyose vyaba kubera iki? Bari bamaze kubona yuko territoire y'u Burundi nka yose isigaye ikaka umuroberi gusa. Ibuka yuko hageze naho umugwanyi agenda gatera ahantu runaka canke agaca ahantu runaka, batelefonye igisirikare c'u Burundi camara imisi 2 kitaragenda kuraba ibingo birahabera. Ukubera iki? Babanza kurindira yuko bahava, kuko bari bazi yuko badashobora kubahangara. Ije tuvyo ico si kintu ndakwigisha, ivyo urabizi kandi n'abandi barundi bose bategeza kubimenya. Kuko ntushobora kumbwira ngo habaye kuko mu bisanzwe je nibaza yuko kwemera bijye bice 60% nabo bakabaha ibice 40% ibice vy'umurengera bien sûr tutemeranya ko none uri muraresha umukobwa umubwire ikamubwira ati vyose ndabifise iki ni iki mugabo maze kumushikana muhira aratangara kuko muri ico gihe ni ubukomanda Arusha je nayisomye yose doaze demhere kuri nuza kuri preambire yayo ngeza ku kadomo ka nyuma. Amasezerano ya Arusha yose imitego yose yari irimwo no ikubwira ayihagaze. Ntuzenya ibwizwa shingiro rishasha ryabanje ko ryakurikiranye nayo masezerano narisomye ryose doaze nivyo bagiye baroproduizamwo vyose no bikubwira. Ako ntuzenya constitution shasha nayo nyene ivyo yagarukanyemo yabaye approuvé muri 2018 nayo nayisomye yose maze ntangazwa n'ingene basuye kugarukanamo vya bindi nyene, kuko ari mwingingo zari transitoire munuza muri accord d'Arusha. D'ailleurs ntuzenya accord d'Arusha ntuzenya sa mise en exécution yakozwe d'une manière nuvuga yuko nonchalante, ukubera ko ugiye kubiraba hari ingingo zategezwa guherana na transition. Je dis bien keni ico tucumvikane ko kuko muri ntuzenya bijya bintu muri ntuzenya muri accord d'Arusha avuga ngo na masezerano y'abarundi bavuga ngo bakeneye ibintu vy'intuzenya vya équilibre ethnique gute ufashe ibice 10 kabiha ibice 40 hama ibice 86 kuduga hejuru kabiha ibice 60 utuvuga ngo iyo ni équilibre imeze gute? Ivyo biharuro ni nyabaki? Mathématiquement parlant sinibaza sinzi yuko ari umukenyero wa politique canke ko ari ibiki. Ivyo ntavyo ntahura n'umwana wanje nzombwira ati ibintu uzige ubitahura n'umunsi umwe nk'umurezi. Umwana wawe yari ati ibintu iyi formule nta na hamwe iri mu biharuro, nta na hamwe iri yuko umuntu cyane ni force position ngane force position sinzi reka tubito cyane ntuzani probability reka tubifatuko mugaye cyo no kubwira coco ntuza kuko bavuga bati ntuzenye ikibazo cha équilibre ethnique kizogenda kirahinyanyugwa progressivement. Mugabo ça fait déjà plus de 15 none bazogihinyanyura kugeza ryari? Imyaka ijana iheze deja ntuza mwibwiza shingiro rishasho mu ngingo y'amajana 180 cyavuga bati yuko ntuzase nihawe ntuzenya ihawe imyaka 5 kuva yemeje muri 2018 ubu turi muri 2021 haciye imyaka ingahe? Nta nuko ntacyo barimvira ko ikintu cy'ubwoko cibiki personnellement ntaco mpagaze ko guhaga ahubwo ico mpagarara ko cyane kuri competence muga kandi nimba mu bwizwa shinga ivyo bubakiye ko twese turabihagarara ko kuko nimba tubwiye bati okay utambaye agafukamunwa ntiwinjira muri bus utakambeye ntiwinjira bagoye tuwi mu kwinjira muri taxi wambara casque cyangwa mukuru ya moto wambara casque nuko nyene muri domaine y'amamoto wambara casque
muri domaine ya ntuze ya taxi voiture wambara ntuze nyagafuka munwa nuko biri ni itegeko. No kuvuga rero bavuze bati ibwizwa shingiro dukurikiza ivy'amoko. Okay, mukurikiza ivy'amoko tuca dukoresha ibitigira biri ku rubuga apana kuzana denuzenya de pourcentage ziri fictif atahoziri atotuzisanga ku rubuga. Nari nk'intuzenya ibice 20% vyabo batutsi. Numva yuko ari nombre iri fictif tutazi neza hire. Oya na ikada ico ntitugihure ico cyo kuvuga ngo urumva ngo intuzenya ngo ivyo bibabigeze kugira ngo dufate nko mu gisirikare n'igipolisi mu nzego z'umutekano bavuga ngo senkane ngo kugira abashoye kugarura umwizero mu Barundi kukubera ibihe bari bavuyemo. Ivyo nivyo vyarafashije. None ivyo bizogera ryari uno munsi rero umwizero waragarutse ça fait plus donc tubana mu mahoro n'umutekano nta ngorane twaranywanye vyiza vy'abantu. Harageze rero yaho ivyo bintu bihindurwa uriya kamwana wa mama kakahava kuko baramaze kubona yuko none se nuki komando nico dukomanda. Harageze yaho tuvuga tuti rero abarundi bose abahutu n'abatutsi n'abatwa bicara ku meza imwe bakavuga bati tuzanye imikate 20. Ufise abana 5 atora ivy'abana 5. Ufise ivy'abana 10 donc ufise abana 10 atora ivy'abana 10. Ufise abana 2 atora ivy'abana 2. Igihugu gisabikanye dukurikije ukungana imbere y'amategeko apana ibintu vy'ama emotion ngo urumva uko bamwe bitwaza ngo ababo kwica ba ivy'ubwicanyi. Umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza avuze ati intamba yahagaze burundu kuko mwico gihe sinibaza nimba abatutsi barepresent ibice 80% tubifata uko bagatora ivy'abantu 80%. Abahutu tugasanga dufate barepresent ibice 6% nabo bagatora ivyo nyene. Abatwa twasanga bafise nabo bagatora ibihuye n'ivyabo. Nta musi numwe umuhutu canke umututsi azigaje hana avuge ngo ngwega ngo ngatwe twararenganijwe ngo biki nibiki ibintu nk'ivyo. Naho bizova ubazovuga none we ntiwatoye ibingana nuko mungana yego ndingorana iri hehe. Iyo ntambara urayitamba wenyene uko deja nk'iyo ngingo nimba yonagumamwo ivyo vy'amoko bateza kuyihinyanya bakavuga bati urusansuma bw'ubwoko ruzoza ruraba porepore baze bararaba yuko ubwoko runaka butoba bwaragwiriye canke bugabanuke kugira bagende barajusta bakurikije ibitigiri bihari ku rubuga. Iyo niyo reconciliation. Mugabo kuvuga ngo urumva ngo reka ngo tuvyihoze ngo tubanze turindira kugeza ryari Yesu agarutse. Yesu agarutse. Ivyo vyateza guhino rero ikintu cyo kuvuga ngo numva ngo haba ngo CNDD-FDD ngo ntiyafashe ubutegetsi no yabuhawe nande ko 2005 twagiye gutora yabuhawe nande skwa twatoye bagatsinda baratsinze apa y'ugutsinda urugamba baratsinze no mu matora. Ubu ni kuva watsinze amatora mu bisanzwe niwe yatereza gutanga intumbero y'ingene yipfuza gutwara igihugu. Kuko jewe umpaye ntuzenya nari nsanzwe umpaye imodoka yiwawe ngo ndayigendeshe mbanza kuraba nkaraba hari ibintu bimwe mbanza kuraba yuko bipanze neza uko ntamenyeye kunyonga imodoka yiwawe mbanza kubiraba. Nasanga harimo ibintu bidashaka kunyoroheza yuko ntwara imodoka neza nkabanza nkavyajusta nkajya dereglage nkaraba iki niki vyose kugira nze gutwara iyo modoka numva ndi comfortable. Mugabo urumva ncenjamwo nkaca nkayitwara nkurikije ntuza reglage ziwawe mwico gihe ahige nshaka kugira ntuzenya accident mwibarabara. Kuko bihinda none bisabiki Nkurunziza itegeko ryo kuvuga yuko nyakwigira Nkurunziza itegeko ryo kuvuga yuko ngo wabaye president ngo acaba mu ntuza senateur avi ntiyabifuse bigakunda. Baraboroza ariko yarabifuse birakunda. N'ibindi vyo ninda babuza kubifuta. Abo mwibaza yuko babujije kuyifuta ni bande? Kwivyo byose erega ari intambara twe twisha mu mitwe yacu tukajenga tukagwana intambara zitahari. Umututsi umubwiye uti icara ngaha ku meza, umutu kamubwira ati icara ngaha ku meza,
ntuzenya umutwe ko mugiye ati icara ngaha ku meza ukacuza nawo nagomba n'ama societe civile bakicara bose kwabwira ati atsa amatara zana de camera zana ntuzenya manuza ma enregistrer tunegosie ibintu tubigabure dukurikije imitigiri ku rubuga kuko ivyo mu bisanzwe vyateze nimbi vy'ubwoko bari bakeneye kubibandanya babikorerako bateza gukurikiza ibitigiri biri hehe biri ku rubuga apana kuzana de ntuzenya de pourcentages effectifs kamengo sinzi je no sais quoi uko kwemera tukuvana he kuko ico kintu cyo kwifuza urumva ngo dukeneye kunywanisha abantu ngo abarundi banywane rega kunywana biva mu mutima samateye gufata we uri naka canke uri naka gucuvuga ngo sinza kanuzenya aka video kara nimba ari ku nama katunganijwe n'isanganiro mu kintu kijyana ntuzana reconciliation ngo none ngurumva nyengo kwari kuvuga vyose ngo kunywana nukore kuriranira ngo reka ndabivuge vyose none erega amategeko mu bisanzwe atagira kamwana wa mama ntiyateza gutwara igihugu ico tucumvikaneko nta vy'ubwoko nta kwitwaza ngo umunaka n'umuhutu naka n'umututsi naka n'umutwa abarundi bose nimba bavuze ati abarundi bose bangana imbere y'amategeko ntabwo bavuze ngo abatutsi n'abatwa ngo n'abantu zenya ngo bangana imbere bavuze ati abarundi bose bangana imbere y'amategeko bavuze yuko bangana imbere y'amategeko ni ya mategeko yo tuca dushira ku meza barundi bose tukabanganisha bose bakangana nta kamwana wa mama umututsi atarenganijwe umutwa atarenganijwe n'umutu atarenganijwe umwe wese akaja mu madroit yiwe nk'umwene Burundi uko deja nk'ubu noragira ibiharuro nza usanga umututsi umwe represent abantu zenya abahutu batandatu ese kwasa ivyo tubivana uko kwemera tukuvana kandi nye tukumva turi comfortable navyo iki niki ariko gusa uwo bihimbaye no vyahaye uwabikamirisha ibi vyamoko niwe agize iki niwe yo binina haza mugacu tuvuga tuti hamwe boshira ku meza bakanganya ndazi yuko umurundi wese hari yovuga ati kabisi igihugu kimwe kiratwarirwa ku ntuza ku mategeko asanze hari yanditse avuga bati abarundi bose barangana kandi tukayibona yuko bangana mwaje nushaka kumbwira ngo uri muranywanisha muri Tanzania dutwaye kadi guhembwa intete z'ibigori niho bakubwira bati ufise abana 8 bakwivye amaguna y'abana 8 ufise umuntu umwe bagwivye umuntu umwe warongora ukongeza umuryango wiwawe ikarata yiwawe baca bagira ibarura ukundi gushasha umwana bakaca mushira ku ikadi kugira nawe uzoze uraronka ntuza hasiyo yiwe niko vyagenda mu Burundi yo nimba ivyo vy'ubwoko bakibinanvyeho niko vyaterezwa kugenda kagiya rusansuma karaba abahutu mungana gute tungana ukunuko ibi vyo kuca bitwa urumva ngo habaye rusansuma vy'ubwoko ngo habageze ntuzenya ngo daye mwibwira yaba ngo nta rusansuma bw'ubwoko ngo ruteza kubaho rero nimba rutaba ivyo bitigira bikurikeza bivanye nimba iyo rusansuma itabaye nibo kavuga yuko ngo gwaba rusansuma yoba yarabaye y'ubwoko ko yabaye entre 1974 1975 rukoze n'anuza n'abakoroni nivyo ivyo bakurikiza n'abantu ntibongerekana ntibagabanuka bari stable nyene bari hahandi nyene ko muri nuza twari miliyoni 8 muri 2008 ubavuga yuko dushaka kuba tugeze mu miliyoni hafi 12 zirenga ko gatoya none ubwoko kwe kibaba mwibwizwa shingiro barabuvuga ngahageze yaho dushaka kuraba neza ubwo bwoko sihayema bahari abatutsi bashobora kuba bashika ibice 10 kwijana cyangwa 14 abahutu bashika ivyo bice 80 bakaca bavuga ngo oya ngurumva ngo ivyo ntubikoreko se kwasa none utinyiki we wampenze yuko iwanyu muri abana 8 bavuga ati nkeneye kuza kuri abo bana 8 ko mubafise ukavuga ngo oya ngo ntuze ngo uje kuduharura ivyo uba wiyotsiki mo kimwe bashaka kuba barenga mo kimwe bashaka kuba ari munsi yabo nico ncambona kuko iyo umuntu wamuhenze atiboneye akakubwira ati ndaje kuverifia akaza kuverifia akaza gusanga ivyo yamubwiye binyuranye n'ivyo urazi neza uko ivyo yamubwiye binyuranye niyo mpamvu ntinya kubesha ndatinya kuko umubesha hari hose yama yidefenda niyo ugiye haro uruzoya Pacifique uko bazi ivyo babesha hirya no hino abaye inama hose babahishikiye kuko bavuga bati
tukabona umuntu akagenda araza kuduhinyuza aza kutuvugira ivyacu do ya mafisi yo esprit de défense ahari hose yamakeneye kuja kwisigwa mugiye wavuze ukuri uricara ukaruhuka avuga ati nahaza kugenda ukuri kwaza kwisigura ko nyene kwaza kwisigura ni ngira ngo urabonye n'ivyabaye umukuru w'igihugu cacu yaragiye muri ntuza irya wunga baratangwe gutera utugrenade hirya no hino kugira muterwa ko bari bazi neza yuko agashikayo ari ibintu ashaka kuvuga bitabibiza kubakura agashambara barazi ivyo bagiye kubesha ashobora kugenda akabibafukuramwo akavuga ibindi binyuranye navyo muri ntuza conseil des nations urumva yuko ivyo vyose urumva iyo ubeshe umuntu yabeshe yamahaye hose afise amakenga ntagira umutima uri hamwe yama yibaza ati baraza kumvumbura umwanya n'umwanya ndaza kwambara ubusa baraza kumvumbura no mamugani ibi mu bisanzwe ikintu kijana ntuzenya nibi vya Claude ivyadushikanye ko yarabidushikanye ko kandi duteza tuzobibandanya muge ivyapfunditswe bibi muri yo tuteza kubihindura dutegereza kubihindura nimba dukeneye kubakira Burundi ko ntuzenya ku mategeko tukubaka ku rutare duteza kubihindura uko ntuzenya inenjiste uko ivyo ushaka kugira gutya ukabembereza kugira gusa urabe yuko abantu imitima yo banze gatekana ukagira iki niki vaye na situation urimo ukabanza ukabaremesha ivyo vyarabaye kuva 2005 vyaragaragaye yuko abagiye kutegetsi batari baje kwihora batari baje gusubira guturubika bene Burundi nkuko vyahoze mu ntuza mu ntwaro zahera ivyo rero umwizero twamaze kugira hari hageze yaho rero tuvuga tuti ari intuza kuko ingingo zigenga umwana kivuka sizo zitegeza kugenga umwana kuze ibaza nyizi ngingo ntuzenya umushikanganje w'intwaro yo hagati arimo arafata zo kubomora amazu yubatswe mu ntuzenya mu bibanza bitahagenewe nk'iyo bayifata iyo babisha mu ngiro nko muri 2005 ndazo ko vye gutera polemique avuga bati intwaro noneho karabaye iki ni muga kubera ko bamaze kumenyera barabona yuko abarundi baratahura yuko ingingo nyinshi zifatwa ari ziza kubatunganiriza ziza gushira ibintu ku murongo urabona yuko barabitahuye ubwo kugeza naho bo nyene bibomorera baravuga bati ibintu ni kuneza yacu twese nibindi biteza kugenda uko ubu turakuze imitima yamaze gukomera twamaze kuba twariyakireye yuko tufise intwaro leta mvyeyi koko leta mvyeyi hageze rero yaho bakosora ibintu kuko nimba umwana yahora gurirwa amata kubera ko adashoboye gufungura ibintu bikomakomeye arageza imyaka rero avuga bati urashaka guhekenya amagufa urashaka guhekenya intete z'ibigori naco ushobora kuba ubuzima burashaka kubandanya n'ubwo buzima rero ntuzenya novuga yuko turageze aho tuba c'est vrai hageze aho ducuka tukava ku ntuzenya kuri ivyo bintu kuri izo ngingo ntuzenya twavuga yuko ari transitoire tukazivamwo tukajaho mu ngingo nziza zishobora kuba ku Burundi mirere na mirere n'ahandi tubandanije muri ivyo nyene vya Arusha misi yose ugomba gufata ingingo ibereye u Burundi ukacuvuga ngo Arusha ninde yayitubahiyeko na Bibiliya nayo nyene bamwe papa arimo araronda ingene yo yihindura none Arusha ninde yayitubahiyeko 2018 ko twahinduye ibwirizwa shingingo zimwe zigavanwamwo ese ubundi vyishiki ni ivyo bindi izo zindi ngingo zifuditse hamwe bozihindura vyo kwiciki c'est ça la même question ega ntawa bituboheyeko nabwo ari umuzigo nabwo ari ibintu kayimana bigenu vy'Arusha kujya vyafasha umwanya wo kubaho niko bishaho no gufata umwanya wo kuzabira kugwa buhoro tukaja rero mu bihugu bitunganijwe ku mategeko azomara kabiri amategeko ashobora gutwara igihugu imyaka n'iyindi kuko nka jewe umbwire ngo ngize president aho ibigingo bimwe no banza gufuta nashaka ntuzenya Donald ntuzenya Biden amaze kuja ku butegetsi ari bigingo bimwe vya ntuza vya Trump yabanje gufuta kuko yabona yuko zitamushobokera iwe zitamushobokera kuko ntibazihurizako yabanje kuzifuta natwebwe urumva nuko vyaterezwa kugenda ari ibintu bimwe tubona yuko bidashobora kubandanya bitwara Burundi bidashobora gutuma abarundi tuzogira amahoro yamaho uko fin twewe turabivuga kuko tudashobora kuyidetruiza ubutegetsi tuva tuti no bwiwacu iki niki turahano tuvuga tuti ibintu ni ba just kunuku kugira abarundi bose bisange bumva yuko bose bangana imbere y'amategeko
ivyo tukabivuga mu bugwaneza tudacanishijemo abantu mugabo hari abandi bashaka kuvuga bati ibi vyotuma tunaja no mukibira uko erega ubuntuze ngo bavuga ngo ibihengeri vyinshi bitera amera imfyisi ngo ibihengeri vyinshi ku ruhongore bitera amera imfyisi izi imperfection mwe mubona mukona umengo mwozibandanya hari abandi bashaka kuzegeranya bakavuga bati izi ni défis ziri muri society duteza kugira intuzenya kurabako reka rero twitunganye kugira tushoboye kuba twogira iki twobaho tugwanye ubutegesi twitwaje yuko ariho injustice urumva yumva niko bite ucusanga bitumye abantu bamwe babaho muri ubwo buryo wasanga imigwi imwe yavuka iki niki y'abantu kuko ari abadashobora ari twibitwa bivuga kuko tuvuga tuti turabidije abandi badashobora kubidije abashobora kuvuga ati twinda kugenda dukeregeze dusura ivumbi bigende gute kugeza bihindutse amikintu naco kijanye no nuzana justice yo urumva ngaho urumva nyene nibindi bintu bigeza ahantu abantu zenya bamwe ko umaze kubona nk'ibi vyantuza vya CNDD vraiment ibintu biteye ku binamategeko sinzi kuko kuja kugabura itongo ry'umuntu ukayigaburamo kabiri ku muntu ukagaburira abantu batavukana ivyo ntavyo niyo Rwandagarukako aho magazine hajya nyene kandi sinibaza yuko guhindurana ubuhinda ngo mvuge ngo ndashigikiye umuntu aja kugabura gatongo ko umuntu akagabura kubera ko umuntu yarakihagiye oye yuko ahubwo banamushumbusha kamwana uzenya interezi vyahononekariye ugasanga bacavuga ngo urumva ngo reka tubagaburemo kabiri ivyo ntavyo nemeye ntavyo nigeze nemera kandi nta nivyo niteze kuzokwemera muri kazoza jaho mpagaze nyene ni hajya nyene kuri ekite ngaho simva ko ukabuzi umuntu wese afise esprit yukugira intuze ufata abarundi akagaburamo kabiri akacagira bamwe akundwa akaza abandi akabashira hasi ivyo bintu vraiment ntavyo niteze kuzigera nemera n'umunsi umwe zokwama ndirimba vuga nti abarundi bose tuje ku mategeko amwe tungane ukeneye kugira intuze nya kwiteza imbere aho tudashaka kungana mu bintu vy'iterambere kuko ingufu zo gukora si zimwe umuntu ashaka kugira umwete akiteza imbere ku rwego rwo hejuru mu gishingo coco twateza kuba tungana namwe imbere y'amategeko ntuzenya n'uburenganzira ntuzari droit fondamental z'umuntu zikubahirizwa nkamenya yuko imodoka yiwanje bayifashe kubera yuko itagira ntuzenya itagira document itagira assurance nkamenya yuko niya naka nawe nyene ifatwa biza kugenda uko nyene apana kuzambona ngo telefone zirakotse ngo kuyo modoka ikacitera igenda izo ntuze ni favoritisme muzindi acazamo nivyo vya nepotisme akamwana wa mama kaza gucusanga y'igihugu udafise umuntu hari hejuru uza gutelefona ugasanga abakurikiza amategeko nibajya bo hasi kubera ko batagira isaganirizo batagira nabo ikibage amategeko kumure batayinterpreta kumwe ugasanga ari abantu bamwe usanga baramaze kugira intuzenya kwiha ibintu bakabona yuko mu gihugu ari ntakogwa ko ivyabo biteza gukingirwa d'office mbu basanga umwene gihugu muto ndibafatiwe ivyiwe biteza kuja kuba bikurikije amanuza amategeko hari abandi biteza kuba bikurikije amategeko abo deja none asaba yuko ikintu kijanye n'intuzenya n'ibintu vyo gukurikiza intuzenya amategeko tosaba leta yuko n'imiburi yoraba amafavere menshi akaja ku bantu bato nk'abantu bavana ibidandazo hanze abashinga amateka n'iki tosaba yuko ahubwo bobora kujya magufuri yavuze ati umuntu afise umutahe uri munsi y'imiliyoni 4 ntagatozwe ikori kubera yuko uwo abaronderera abana iki niki ntabwo araba umuntu umugwiza atunga nashi twosaba leta yuko nayo nyene yozirarabe ingingo zimwe zorohereza abantu bato bakavuga bati umuntu afise n'imbara kanuzenya kaduka katakwiza miliyoni 2 canke 3 bavuga ati aba meri nize yigere abanuza batoza amatagisi ntuza ubere ntize yigere igenda kumukorerako bamureke bagize valuation gasanga arenze miliyoni 3 canke 4 akavuga bati rero ngaho amaze kuja mu bagwiza atunga tangura rero ubw'intuze zurari ikori ni umisana niko vyateze mugu ufashe umuntu afise salary irenze miliyoni 2 ukacumubwira ngo nivyo azanye vyose bizane ku buntu ukajuza gusanga ujya mu mama adandaza igitoke niwe ari amakori ni wagira iki mu bisanzwe niyo mpamvu igihugu cacu gutera imbere bigoye kuko ikibanza kinini yagihabwa indo abarongozi aho mu bisanzwe ega guteza imbere mu bisanzwe namvuga nti guteza imbere igihugu uteza imbere bajya abantu basanzwe badateye imbere
no guteza imbere abasanzwe bateye imbere bo nibaza yuko mu bisanzwe ngaho abakiragahaze